Aho bamwe bageza kuvuga amabi yakozwe n'iperereza rirongowe na General Adolphe Nshimirimana, niho abandi bageza kuvuga urukundo rwamuranga. Abantu ba mbere bamwikukugura ni abanyagihugu bo mu Kamenge, aho asanzwe yarakoreye nk'umurwanyi. Benshi mu banyagihugu baho baravuga ko ari we yabatabara bimwe mu bitero by'abasirikare. Adolphe Nshimirimana yagumanye imigenderanire ikomeye na Kamenge, ahashinga ibirabo bibiri iwabo w'abantu be n'iwabo w'abasigaye. Yarahubatse n'ibitaro bikomeye mbere byanavura abanyagihugu b'abakene ku buntu, Hopitale Populaire. Abanyagihugu bo mu Kamenge baravuga ko hari benshi yafashije, yongera aranabaha imitahe yo gutangura urudandaza. Azwi kandi nk'umuntu yari yitwararitse cane abahoze barwana muri FDD basubijwe mu buzima busanzwe, mbere abatari bake yabahaye akazi k'iperereza. General Adolphe Nshimirimana azwi nk'umuntu yakunda kwinezereza, naho yari ajejwe amabanga agoye cane y'igihugu. Ibirabo vyiwe vyararamwo imiziki, nawe akayiraramwo agakesha nk'uko vyavugwa n'ababijamwo. Vyarageze ku rugero bamwe mu batwara inzego z'igihugu bavyidoga imbere ya Perezida Nkurunziza, uwo nawe akagira amajanja kumukura bikamunanira. Iruhande y'ibirabo vyo mu Kamenge hari ikindi cari kizwi cane mw'irohero. Naho bamwe bamunegura ko bitabereye umutegetsi wo ku rwego rwiwe kwama mu birabo, we yavuganya abona ko yabikoresha mu kurondera amakuru. Ibirabo yabifata ko ari ibiro vy'akazi, kanatsinda bamusanga akikujwe n'abantu batari bake, barimwo mbere abo batanasangiye ubwoko. Bose bamuha amakuru ku bintu bitandukanye. Abandi bategetsi bo bavuga ko inyifato ziwe zoshobora kubangamira umutekano w'igihugu. Ni gutyo havuzwe ingene yoba yaribwe amatelefone mu mwaka w'2014, bigakekwa ko vyakozwe n'inkumi zoba zatumwe n'ikindi gihugu. Ibirabo vyiwe vyarahurumbirwa cane. Ibirabo vyiwe vyarahurumbirwa kandi n'abategetsi bakeneye ko ababona kugira bagume mu mabanga co kimwe n'abandi benshi baba bipfuza kuronka ubuzi. Abafise ikibazo cananiranye mu butungane no mu zindi nzego, abadandaza bashaka kworoherezwa mu rudandaza, abo nabo nyene bari mu bahurumbira ibirabo vya General Adolphe. Umuntu wese afise ikibazo cananiranye yaraba Adolphe Nshimirimana, uwo nawe yafata itelefoni gusa akaba aragikemuye mu minota 5 gusa. Abamuzi bavuga ko muri ubwo bugenzi Adolphe Nshimirimana atatoranya abantu ku moko, yafasha abantu bo mu moko yose. Ariko nanone ntawokwiyobagiza ko ivyo birabo vyavuzwe mu bibanza vyapfungirwamwo abantu bakanaborezwa igufa. Adolphe Nshimirimana yaratangaje kandi mu kwitaba amasengero. Yarakunda kuboneka mu mashengero y'abaporoti ku munsi w'Imana, nko muri Eglise du Bon Berger mu Ngagara canke mw'ishengero bita Israeli kw'Ijabe. Mu mashengero yaboneka ariko arasenga rwose, bigatangaza abamwumva ko amakuru y'ubukozi bw'ikibi bukabije. Ikindi catangaza benshi ni uko yoboneka mu mashengero y'abaporoti, kandi ubundi we yitwa ko ari mw'ishengero rya Katolika, ari naryo ikiziga ciwe cahezagiriwemwo ubwa nyuma. Imigenderanire ya General Nshimirimana na Perezida Nkurunziza. Imigenderanire ya Perezida Nkurunziza na General Nshimirimana yari iyidasanzwe. Kanatsinda Hussein Rajab na Adolphe Nshimirimana nibo badugije Petero Nkurunziza mu burongozi bwa CNDD FDD, aho Honorable Hussein Rajab hakuriwe mu burongozi bw'umugambwe. Adolphe Nshimirimana yasigaye ameze nk'icegera c'umukuru w'igihugu. Abari begereye Perezida Nkurunziza baravuga ko vy'ukuri umuntu wa mbere Nkurunziza yubaha kandi yatinya yari Adolphe Nshimirimana. Nta ngingo n'imwe ihambaye Perezida Nkurunziza yafata atayibajije Adolphe Nshimirimana. Adolphe Nshimirimana yinjira mu biro vy'umukuru w'igihugu aho ashakiye hose, atamusha abanje gusaba nk'uko bivugwa n'abari begereye Nkurunziza. Ivyegera vy'umukuru w'igihugu iyo bipfunditse ijambo na Perezida Nkurunziza, yababwira ko hagiye kubanza kubaza abahanuzi. Aho yaba avuga cane cane Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Mu ntahe tumaze kubaha kuri runo rubuga, General Bunyoni Nabindika yahoze ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igipolisi.
yaravuze ingene Perezida Nkurunziza yagerageje gukura General Adolphe Nshimirimana inshuro zibiri zose bikamunanira kugeza aho Nshimirimana yoba yarinjiye mu biro vy'umukuru w'igihugu agatabura ingingo imukura. General Nshimirimana yaranabujije iyemezwa mu nama nkenguzamateka ry'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yagira agenwe n'umukuru w'igihugu, ariko akaba yari umuntu arinda cane vyavugwa ko Nkurunziza yashaka amukoreshe mu kwikurako Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Umugambi wapfuye gutyo. Ivyo jewe nyene ndashobora kuvyemeza kuko hari umwe mu bategetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu yaje kunsaba muri societe civile ko twokwiyamiriza igenwa ry'uwo muntu, nanje ndabimwanyira kuko twumva amateka aryoshe y'uwo muntu. Uwabinsavye naho yakorana na Perezida Nkurunziza yari Somambike wa General Nshimirimana. Muri Munyonyo 2014 umurwi w'abajenerali 13 bahoze bagwana muri CNDD FDD warandikiye Perezida Nkurunziza ko ategerezwa gukura Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni kubera igihugu cariko cambara ibara ku bw'amabi yakorwa n'abo bagabo babiri. Nivyo twarabibonye mu ntahe ya General Nabindika. Iryo kete ryarateye ubwoba Perezida Nkurunziza. Araheza aravugana na Nshimirimana na Bunyoni uko yovyifatamwo kugira ngo abo bajenerali ntibamubuze kuronka ikiringo ca gatatu. Ni gutyo Lieutenant General yakuwe mu burongozi bw'iperereza muri Munyonyo 2014 agenwa kuba umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2 Myandagaro 2015. Ico gitondo hari bitutwa n'akabeho mu gisagara ca Bujumbura. Wamengo imvura ihava igwa ariko nta nima ryakorotse. Igihe c'isaha 2:20 z'igitondo niho imodoka kamyonete double cabine Toyota Hilux yirabura yazanana ibarabara bita Boulevard du 28 Novembre. Imodoka yaje yiruka cane igeze aho ihurira n'iryo bita Avenue Mwambutsa, imera nk'iyihagarara kugira icikata hidugane ibarabara inomero 1 rija ku kirabo iwabo w'abantu. Muri iyo modoka General Adolphe Nshimirimana yari yicaye imbere iruhande y'umushoferi. Umushoferi yitwa Sanford. Inyuma mu modoka hari hicaye abapolisi 4 bacungera ubuzima bwa General Nshimirimana. Ako kanya nyene nk'isaha 2:25 niho haca haza iyindi modoka kamyonete yera nayo imanukana ibarabara inomero 1 ica irazibira imwe irimwo General Nshimirimana. Ikinyamakuru Iwacu kivuga ko iyo modoka yarimwo abasirikare 6 bambaye ibintu bibanyegeza mu maso be n'amarori manini nk'abagendanira umukuru w'igihugu. Abo basirikare bari bafise ibikoho binini birimwo lance, rokete ndetse na mitrailleze. Mu kanya isase baba barateye rokete ya mbere irahusha imodoka ija kugwa imbere ya cabine medicale Cesar ibangikanywe n'ibitaro rwa Karedi. Baca bungikanya rokete ya kabiri yo ikubita ya modoka ireruye General Nshimirimana ku ruhande rw'imoteri imbere y'umushoferi. Imodoka ica irahagarara, umushoferi aba aracikanye ako kanya nyene. General Adolphe Nshimirimana nk'ingwanyi yamenyereye urugamba yasohotse mu modoka afise Kalachnikov mu minwe, aragerageza kwirwanira ariko ntivyakunze kuko amasase yamugemye mu mutima aca aratemba kw'ikaburimbo. Umwe mu bapolisi bamugendanira yitwa Ciza nawe yasandavye ako kanya nyene, abandi barakomereka. Hafi yaho hariho ibiro vya Regideso, umupolisi ahararira avayo arasa, maze bamwe bateye baca bafata imodoka barahunga, ariko bagenda babonye ko General Adolphe Nshimirimana yamaze gupfa. Uwo mupolisi niwe wa mbere yashitse ku modoka ya General Nshimirimana atora ibiziga arabifuka n'ikoti z'imvura yasanze muri iyo modoka. Igitero camaze nk'iminota 5 gusa kiba kirahitanye ubuzima bw'intwazangabo ya mbere yatinywa mu Burundi. Inkuru iraheza ikwira Uburundi bwose n'amakungu. Iri gandagurwa ryari ryateguwe bikomeye cane kuva isaha 1 y'igitondo ibarabara rya Boulevard du 28 Novembre bene ibarabara inomero 1 kuri Gare du Nord yariko abasirikare bambaye nk'abacungera umukuru w'igihugu bipanze nk'uko bigenda iyo umukuru w'igihugu hagira arengane.
imbere y'uko imodoka ya General Nshimirimana ihagera abo basirikare barigijeyo abanyagihugu n'imiduga nk'uko bigenda nyene umukuru w'igihugu agira arengane biboneka kandi ko bano basirikare bari bafise amakuru y'ingene umwanya wa Adolphe Nshimirimana wari utunganijwe ico gitondo kandi ko bari bafise ababacungiye kuva iyo yazananye kimwe mu bibazo bitazwi neza ni impamvu General Nshimirimana yaje yiruka cane ico gitondo nk'uko hoba hari ahantu yari yihutiye kuja hari amakuru tudashobora kwemeza avuga ko yari azi ko atumwe ko kubonana n'umukuru w'igihugu ko yoba yaraciye iwabo w'abantu kwitunganya agaca aja ku kirimba c'umukuru w'igihugu ico ni vyiza ko cotohozwa kuko hari ibindi vyinshi coshobora gusigura ese nimba ari vyo koko yahamagawe nande